amahoro ya Kristo murakomeye mwese mani bahumugisha. Nshaka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa mu gice cya 19 badufashe gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu. Ivyakozwe n'Intumwa kuva ku murongo wa mbere 19 murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo abigishwa ba Yohana Umubatizi. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwaribwa nabyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizwo ki? Bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika ku biganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Amen. Amen. Mana ishimwe kandi Imana iguhezagire pastor kudusomera. Nashaka kuvuga ko mpwemu yera yatanzwe. Amen. Sinza kuza kuri iyi mirongo yose irafise utuntu twinshi n'abantu bobaza ku ibibazo. Ariko nshaka kuvuga ko mpwemu yera yatanzwe. Ayo munsi niyumviriye kubigira nk'itangazo. Mbwira abantu ko mpwemu yera yatanzwe. Amen. Sinshobora kwemera kuzoja mu muriro, mpwemu yera yaratanzwe. Ubu Kristo buragoye ariko mpwemu yera yaratanzwe. Nzobishobora. Amina. Nitangazo nifuza kubwira abana b'Imana bose, mpwemu yera yaratanzwe. Aba bantu bari bafite umutima mwiza, bari kumwe n'Imana, anabigishwa ba Yohana Umubatizi, ariko ntibari bazi nuko mpwemu yera yatanzwe. Bari gushobora kuzosaza bafise ibintu batariyeko kubera batazi ko yatanzwe. Bari gushobora kuzosaza bafise ibintu bashaka gukorera Imana bikabananira kubera batazi ko mpwemu w'Imana yatanzwe. Umunsi rero nshaka kuvuga ko mpwemu w'Imana yatanzwe n'itangazo. Numva nosemerera abantu b'Imana, mpwemu yera yaratanzwe. Isi irikira twereka inyishu nyinshi, ariko inyishu y'ishengero ni mpwemu yera yatanzwe. Niwashaka unyemerere, niwashaka ntuvyemere, muri kazoza ibintu bizoduhinyuza, ubuzima buzoduhinyuza, na Shetani azoduhinyuza. Mpwemu yera yaratanzwe, niwe nyishu y'ishengero. Kuba tutavyumva niyo mpamvu dufise ibintu byinshi twita inyishu, ariko inyishu ni mpwemu yera. Turakeneye ibi, turakeneye bijya, ariko igikomeye ni kihe? Turakeneye mpwemu yera. Yaratanzwe ku bwacu, Imana ishimwe. Hanyuma ikindi shaka kubabwira ko ari inkuru nziza yo kubamenyesha ko mpwemu yera yatanzwe. Namye niyumvira nk'ubu abantu benshi biramaze kudushikira, umuntu ugasanga nk'ubu urakenye cyane, wagezaho buri byo kurya, impuzu zaguheranye, hagiye umuntu agikeneye mu nzu arifatafata. Ariko iyo ubukene bwawe butanguye kubonekera mu maso y'abantu, ucutangura kumva uremerewe gose. Wakenye impuzu, ibintu byose byaguheranye, hanyuma urabuze icyepfo icyaruguru. Murazi ikintu gica gitangura kuza, agakengegwe mu babanyi, mu bagenza, agakengegwe bagakora urubanza ntibakubwire kubera bazi kutaza guterera, uza kuvumba gusa. Ukumva utanguye kubabara, hanyuma ukumva umuntu aragutelefone umunsi umwe, inshuti yawe iri hanze, halo barambwiye kumaze iminsi atakaza ufise, sinzi neza umunsi ariko nzokurungikira amafaranga ugura imodoka ukoreshe taxi. Nakubwiye umunsi kumbura bizomara amezi 2 cyangwa 3, ariko cya wiyumvira kuva uwo munsi abikubwiye ukuntu utangura kumva n'inzara ikigabanuka makari.
amen. Nivyo hanyuma abantu batagutumira mu rubanza tutangura kuvuga ati sawa nta kibazo, muzontumira, ndabizi muzontumira, rindira taxize murabe ko mutazontumira. Ukumva akanyarigabo karatanguye, ugatangura kwitwengesha, utwenga mwaramutse kumbe wari umaze iminsi ujinyitse. Bene dati nzara nimbi, Imana ishimwe ko tuvyumva kumwe, ariko nta kintu kibi nko kubura mpwemuye. Ndazi ko mutaza kubivuga cyane. Hanyuma utanguye kugira ivyizigiro, aragakubwira ati nzoyacisha ku muntu yitwa kanaka aba mu Buyenzi. Hama umunsi umwe ukumva umuntu ari mu Buyenzi aragutera, alo ya mafaranga yaraje. Uwo munsi ntubazi vya bisi ko zihari canke zidahari. Mu minota 5 bawashitse mu Buyenzi, amafaranga yaraje, mpwemu yera yaratanzwe, mpwemu yera yaraje. Haleluya. Yaraje, hasigaye kugenda apana mu Buyenzi, genda ku musozi, yaraje. Iyi nkuru yo mu Buyenzi iraryoshe gusumba iyo ku musozi. Ndazi imitima yacu kwimeze, burya mwibaza ko Imana itatubona, irazi ico tunyotewe. Hari n'abantu baza mu ishengero kugira barabe ko ibibazo by'umubiri byokemuka, ariko hariho n'abandi bavutse ubwa kabiri bari mu ishengero barifuza ko iby'umubiri bikemuka, ariko barifuza ko Yesu amenyekana. None murabona abantu baronka inyishu z'ibibazo by'umubiri hanyuma ntibasubire kuvuga Yesu. Nimurabona abantu Yesu aha akazi hanyuma akazi kakabambura Yesu. Ndabizi ko bibaho, ariko Imana ibiturinde, mpwemu yera yaratanzwe. Amina. Imana yarizi ko ivyizokorera isi byose atakintu bazokibonamo. Imana yarakoreye ibitangaza ab'Isirayeli, ariko ingaruka nuko bacumura ku Mana. Uyu munsi gitangaza, ejo kwibagira Imana. Imana iraza umuntu kuva Adamu acumuye. Adamu ntiyamenye icyo akoze, Shetani yaramenye icyo akoze, n'Imana yaramenye icyo Adamu akoze. Abantu bose bazocika abanyabyaha. Naho Imana yo gukorera ikakubakira inzu ya etaje unyotewe, ikaguha imodoka, ikaguha uruvyaro, ivyo unyotewe byose ikaguha, nta na kimwe kizokubuza kuyibagira, kuko muri twebwe twarapfuye. Imana yamibona inyishu nzohisi, nzobikora ku gihe kanaka, nzobaha mpwemu wanje, azobigisha kunyuba, azobibutsa ko ndi Imana. Bantu bose badafise mpwemu yera, niko Bibiliya ivuga, bameze nk'ibikoko bipfa. Mwiyumvire jewe namwe kangahe Imana itugirira neza tugasanga twayibagiwe. Ndamaze kumva intahe ku maradiyo z'abantu Imana yagiriye neza bariko barihana ukuntu bibagiye neza Imana yabagiriye. Uko niko turemye, ninagutwenga nzoba ndi gipfu, nzoba nibagiye ubuntu Imana yampaye bwatumye mpagarara. Niko abantu bameze, ariko abanesha nabazi ko mpwemu yera yatanzwe, hama bakagumana nawe, ntibibagira Imana. Cyari karakora muri twebwe kiguma kiduza amaso kuraba. N'ivyo kurya byo mu gitondo arakwibutsa mushimire, ibya saa sita mushimire, ibyo ku mugoroba mushimire, n'ifana unywereye muri restaurant arakwibutsa banza umushimire. Abantu babifashe nk'imigenzo y'abakizwa, ariko nibwo buzima bw'abazi. Yohana yaravuze ngo nacu umuntu ashobora kuronka atagihawe kivuye, niwasonza munsi uzoronka igitumbura uzoca umenya ko kitazimbutse kivuye mu ijuru. Amen. Mana yaravuze ngo nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazoca bavugishwa nanje. Numva umenga Imana yari kirashaka kubwira abantu nzobaha mpwemu yera, muzoca mucika abakozi banje. Nimuzoguma muvugishwa na Shetani, muzoca mutangura kuvugishwa nanje. Abantu bazoca batangura kurota
ibyo ndiko ndababwira. Hari abantu barota basinziriye, hari n'abandi barota bakanuye, bakarota ibyo bazokorera Imana. Hari abantu baraba urya musozi kavuga ati Imana munsi umwe bizocamwo, hari ahantu uzohubaka inzu y'amasengesho, aha bazova mu gihugu bose bazohora baza gusengera, baraba amatara yo mu gisagara, baraba Tanganyika bariko barahimbaza Imana. Uwo muntu ariko arota zoronka amahera akora ivy'Imana. Hariho abandi bantu nabo barota, sinzi umuntu ejo canke yige ejo yambwiye ngo umuntu umwe ngo ndavyibutse ni engineer Peter karatubwira, umuntu umwe bamubaje ati ubaye mustanteri wogira gute? Ati nobanza guhonja inzoga zose. Mwumviriza ukuntu ariko ararota, ivyiyumviro vyiwe nuko inzoga nizo zitangura imbere y'ibindi. Hari uwundi muntu arota bakamubaza, none wewe Imana iguhaye amafaranga imiliyoni 100, azoba ari make kuko ndavye clotire yonye nizotwara miliyoni 80 y'ikigo c'imfuvyi, hanyuma fondation y'ico kigo izontwara miliyoni 30. Ndiko ndagereranya. Ati rero miliyoni 100 noshima Imana ko ndayironse, ariko sinzoyagura mu nishati. Arafise ibyo arota kandi n'Imana irashima indoto, Imana ishima. Haleluya. Muntu ariko arakora ibi afise ibyo arota, arafise imbata, arashobora kurya ubugari n'ibiharage bidafise isosi, ariko arafise icyo ariko ararota. Nimwabona abantu bose batambara neza, nimuze mwibaze ngo ntibafise amafaranga. Hariho abandi bareka kugura impuzu kubera ibyo bariko bararota, kandi mu nyuma ukazosanga n'umugabo yambaye nziza kukurusha wewe, ugura ivyema, ukagura imihwi, inanasi, pasteke, umusigati, icyo ubonye cyose twende toka pale. Amina. Nzosuka mpemu, abantu bazoca bakoreshwa nanje. Kandi abantu batanguye gukoreshwa n'Imana, agakengegwe kaba kahavuye. Imana ishimwe, yaratanzwe. Twe turakeneye kwemera natwe azodukoresha, agakengegwe kazohava. Umukozi w'Imana arashobora kuba atambaye neza cyane, ariko ababizi ko akorana n'Imana bakamwubaha. Umukozi w'Imana urashobora kuba utaba mu nzu nziza, ariko bazi kubana n'Imana muri ako kazu bakakubaha. Abantu benshi turafise ingorane y'agakengegwe, kandi nikazotuvako, ariko mpwemu yera arakagukura ko ku giti cyawe, ukumva ko katakikuniga mwibarabara, ukemeza ko ntacyo mbaye, kuko ejo nariko ndasenda abadayimoni bari mu mwana w'umubanyi, none mwumva hari icyo mbaye. Abantu nibo bitera intege, ni warindira bagutera intege bazozigutera kuwa gatandatu, uzoba umaze iminsi 5 ubabaye. Amen. Mpwemu yera niwe deni rya nyuma Imana yari ifitiye isi. Nico kintu cya nyuma Imana yavuga ati ngira ndabaye mpwemu yera nzoba mpejeje. Ubu twogereranya nuko Imana iruhutse. Ibikorwa byose yarabikoze muri Kristo, mpwemu yeraza kubigaragaza. Nta kintu murabona ko twese dusenga turaba hejuru, hari igihe Imana idusubiza hasi. Nta nyishu ndagufitiye, naraguhaye inyishu. Imana ishimwe, naraguhaye inyishu, akira inyishu naguhaye, koresha izina naguhaye, gendana na mpwemu naguhaye, urabe ko ibintu utaza kubisanga. Hariho umugore yitwa Hagayi, yarajanye n'akana kiwe, Aburahamu yamwirukanye, kandi n'Imana yari yamubwiye ngo abirukane kugira umwana wa Hagayi ntazosangire iragi na Isaka. Imana iramubwira uwo mwana mwirukane. Aburahamu arababara, ariko aramwirukana. Agara arashika ahantu arabura amazi aho umwana, hanyuma umumarayika aramwugurura amaso, ati ngajya amazi. Turashobora kuburira ibyo kurya aho biri, kuko amaso yacu acugaye. Mpwemu yera azodukorera ikintu bantu b'Imana. Haleluya. Nubandanye kwidogera abantu, idogere wewe, kandi kivrema tugishire ku mutima. Nutege ibintu ku bantu, tege ibintu ku Mana, tege ibintu ku Mana.
iyo Imana iriko irakorana nawe biza ku isaha nziza, izoguha impuzu zitagutera ubwishime, izoguha imodoka ntigucereze gusenga, ntikubuze gusenga, ibintu byose ku mwanya wabyo. Twemerere mpwemu yera. Niwe deni rya nyuma. Imana yaravuga ati nta rindi deni mfitiye abantu, naratanze umwana wanjye. Mwami Yesu yaje gucungura abari mu isi. Hanyuma yaravuze ngo urutete rw'ingano rudakorokeye mu ivu rugapfa ntirushobora guhunda impeke nyinshi, ariko iyo rupfuye ruhunda impeke nyinshi. Mwami Yesu yaje mu isi nomugereranya nk'urutete Imana yari itaye mu ivu, hanyuma mpwemu w'Imana acaraza nk'amazi. Haleluya. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yanyu. Mpwemu yera acaza nk'amazi avomera rwa rutete, rurama rurabyara 30, 60, 100, bityo kandi rwabyaye ibisa gute? Rwabyaye ibisa n'urubuto. Amina. Yesu yaravuze ngo nimwavuga ku giti ko icyamwa ari cyiza, mumenye ko cyavuye ku giti cyiza. Amina. Mpwemu yera yaravomeye, hanyuma haca havyagwa abasa na Kristo 30 mu Maramvya, 60 Bujumbura, 100 mu Kamenge, bityo ku isi yose y'amazi ya mpwemu yaje kubyara abasa na Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu ishengero ryose ryabyawe na mpwemu ryategerezwa gusa na Yesu. Arabize, arabatize, arabatunze, arabadatunze, namba ari mpwemu akuza urwo rubuto, bose basa na Yesu. Amina. Nicyo gikorwa gikomeye akora. Ushaka uvuga uti jewe ibintu ndavyumvuku nambara amazi ya mpwemu azogutwara husa na Yesu, ntuzokwisa wenyene. Amina. Cyo gituma numva nobwira umuntu wese yibwira ko yakijijwe, yibwira ko yizeye Yesu, ariko adafise mpwemu yera, ntazokwigera yama, ntazokwigera byara mu mpwemu. Shaka ugure Bibiliya y'Ikirundi n'iy'Igifaransa, shaka ugure n'iy'Igiheburayo, shaka kubatizwa mu mazi menshi, shaka wige kuvuga mu ndimi. Namba atari mpwemu yera yakuvyaye, ntuzokwigera ukura, ntuzokwigera uvyara abasa na Yesu, nta na rimwe ntibishoboka. Muravyumva abantu b'Imana? Kandi numva nobwira n'umuntu wese, kuko umuntu arashobora kuba afise mpwemu yera ntanamenye ko amufise, ntabimenye, ariko abafise mpwemu w'Imana ndakubwije ukuri, imbere yuko mpwemu yera akwereka ivyo ukenye abanza kukwemeza ivyo ufise. Bibiliya ivuga ngo mpwemu w'Imana abwiririkanya ni mpwemu yanje, ari icyabona akanyemeza ko ndi umwana w'Imana. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu agwaye akenye agasaba kuririmba. Mpwemu w'Imana ararema ikintu muri wewe kikwemeza kutakiri wa wundi. Iyo ubanye n'abantu batabizi haragera igihe kikazima. Iyo ubanye n'ababizi bakakubwira terega uri umwana w'Imana, ucutangura kumva ibindi bimenyetso. Mpwemu yera akakurongora, mpwemu yera akagufasha ugasoma ijambo ukumva umenga uryumvise kabiri, hanyuma ukagenda kugura ibintu mu isoko, uri kuragura ukumva umenga uri kuributswa ijambo, uri kuributswa ubuzima bushasha bwaratanguye. Numva nobwira n'umuntu wese nitangazo yibaza ko afise mpwemu, kandi by'ukuri urafise mpwemu yera, uramufise, urafise ibimenyetso. Ni nayo mpamvu utagishaka gusiba gusenga, niyo mpamvu usigaye watura ibyaha, niyo mpamvu usigaye wumva ubabaye iyo wishuye nabi umugore. Kera siko byari bimeze. Niyo mpamvu uhindukiye kuraba umukobwa uca wumva umenga uramaramaye mu mpwemu. Yarakuvyaye, yarakuvyaye, urashobora kuvyima agaciro, ariko ariko arakora
urashobora no kugira ibibazo ari we yemeye ko bikuza ko kugira usubiza amaso kuri we. Naho ufise mpwemu yera, ariko nutatera intambwe utangure kunyotegwa kuzura mpwemu, ibikorwa uzokora bizoba bike. Uzoba umukristo yama yidoga, uzoba umukristo wifuza kwicara ku ntebe ya pastori, nk'uko umenga abapastori bose barahiriwe, menga abapastori bose bazoja mu ijuru, menga abapastori bose baranezerewe. Hari ibintu abantu batazi kuko bibwira ibyo abantu bababwira, nibazi ibyo mpwemu yera avuga. Murabona ko ku mateleviziyo hari abakozi b'Imana benshi bemewe, ariko nimwibaze ko barya mubona muri televiziyo aribo bazokwambara ibitsibo vya mbere mu ijuru. Hari abakozi b'Imana banyegejwe na mpwemu w'Imana, ntarabashira ku rubuga, kandi naho boja ku rubuga kumbure ntibokundwa. Abantu barafise ibikundwa, abantu barafise ibyo bashima. Hariho abantu by'ukuri bakorera mu kinyegero, mu bitoke, bashikana benshi ku bugororotsi, bahanura abantu, basengera abantu. Isi ntibazi, ariko ijuru rirabazi. Amina. Hasi umuntu wese afise mpwemu yera arumva ibimenyetso vya mpwemu w'Imana, aramwibutsa gusenga, asigaye arira ariko arasaba ikigongwe, arumva ko nakimeze kumwe kwa kera, yasambanye none yumva agira turike, agira saduke. Hari umwana w'umukobwa yigeze kumbwira ati pastor, jewe sinzi vraiment aba bantu umuntu ngo agahisha ibyaha, jewe muraniyumvira ko ninasambana nzogenda mwibarabara nk'umusazi mvuga ngo nasambanye ndapfuye. Nubundi buzima bumutera kwiyumvira uko. Amen. Ariko nutashaka kuzura mpwemu, uzoruhira kwisanga mu byaha kandi utabishaka. Niyo mpamvu mubona amashengero agwana, bose barazi Bibiliya, bose n'abakozi, ariko nta muntu yuzuye mpwemu yera agwana. Aba yuzuye impwemu y'idini. Mpwemu y'idini iraduha ishaka ryo gukora, ariko ntidukoresha mu rukundo, kuko dukoreye mu rukundo icyo ntashaka ko abandi bangirira sinshobora kukigirira uwundi. Amen. Impwemu y'idini irakuzindura, ariko iguhaye intumbero. Pastor aze kumbona. Impwemu y'idini irakuzindura, ariko urafise icyo utumbereye, ariko impwemu ya Kristo irakuzindura atacyo utumbereye. Utumbereye ko abana b'Imana bamererwa neza. Imana ishimwe. Twifuze kuzura mpwemu, kuko mpwemu w'Imana yatanzwe n'itangazo. Kuko mpwemu w'Imana yatanzwe, abantu bose bavutse ubwa kabiri, cyane cyane umuntu wese azi ko yatuye Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma kemera kumwimika mu mutima, akavuga ati mwami Yesu, kuva uyu munsi sinsubira gukora ibyo nshaka, ndaza ndakora ibyo ushaka. Kubera ukijijwe ntiwemera icyo kintu, ntuburemera ko wimitse umwami, nawe ugumura umwami. Gukizwa bituza kujyana no guhinduka. Bati kuva uyu munsi Mana, nahora nshaka umuhungu nkamuronka, nshaka umukobwa nkamuronka, nshatse inzoga y'imva amahanga cyangwa y'imva rugombo nkayironka. Kuva ubu Mana, icyo uzoshaka nicyo nzokora. Amen. Uyu muntu rero kubera mpwemu yatanzwe, nanjye ni n'abandimo turashobora kuba beza cyane kuko mpwemu yera yatanzwe. Amen. Ishengero turafise ikintu cyatwugarije kitwereka ko ibibazo nivyo biraturemereye, kandi ntawo bideha, umugani w'ikirundi. Ariko mubimenye ko Yesu yatuburiye ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kandi ibi bihe bigoye bisa n'ibi tubona. Turabuze ibi, turabuze ibi, turabuze ibi, turabuze ibi. Mu Burundi byacitse akagani, ariko abataba mu Burundi mwibaza ngo barorohewe. Munyishure mukuri shengero, Yesu yaratugabishije hazoza ibihe bigoye. Abana b'Imana turiyumvira ko tuzoguma tworohewe, ndavyatuye ejo bizoca biza. Mana yanje, nivyaza Imana ishimwe, nibitaza Imana ishimwe. Mpwemu yera yaratanzwe, arafise icyo ariko arakora mu buzima,
kandi arashaka ko ishengero ducika abantu bazi ibihe turimwo, kandi ko ibihe turimwo bitazotubuza igikorwa cy'Imana, kuko mpwemu yera yatanzwe. Abakristo bose, umuntu wese yibaza ko ari umukristo, yagumye ari mubi, yagumye atukana, yagumye yiba, yagumye yankana, bihora binshikira nkumva ndagiriye inzigo umuntu, nkumva ndagiriye isharu umuntu, ariko mubinyemeza ko ndi umwana w'Imana, nuko bikinzamwo nca numva mbuze umutekano, nca numva ntanguye kumererwa nabi, kandi nca nsenga Mana, ndazi ko inzigo imbamwo, ndazi ko ishari rigize akameremere kanje, Mana ndanse gutsindwa navyo, kuko ngo abitwararika iby'umubiri bizobazanira iki? N'urupfu n'amagorwa gusa, ngo ariko abitwararika iby'imhemu bibazanira amahoro n'ubugingo. Nukuvuga inzigo ndayemereye, iherezo ryayo n'urupfu, ariko ndagwanije inzigo mu izina rya Yesu. Ndemeye uburongozi bwa mpemu kugira ibikorwa by'akameremere bitsindwe, ingaruka yavyo n'amahoro n'ubugingo busesekaye. Imana ihabwa icyubahiro. Abana b'Imana bose bagumye ari babi, atuka umugabo. Hariho abantu batemera ko abagabo babaganza kubera umugabo amaze iminsi ashomereye, ariko nturi umwana w'Imana, namburiwe waraguye, ntiwuzuye mpemu. Hariho abantu usanga yabyimvye akanka n'ivyo mu rugo akavyanka, amabanga yabubatse akayanka. Ndakubwije ukuri ko Yesu agarutse ibara ryogo, Imana ishimwe, ariko turaza kwihana, azogaruka twihanye. Ariko naho twihana nitutuzura mpemu, n'icyo tuzocumura, akameremere kaguma kagira inkomezi, kuko ivyimviro byacu byinshi biri mu bintu by'umubiri, biri mu bintu by'isi. Abafise Bibiliya ni bake, abasoma Bibiliya ni bake, abiyumvira Yesu ni bake, abiyumvira mpemu y'Imana ni bake. Ibintu by'akameremere bifise byinshi bikavyibusha. Aya matelefone yose ahanini avyibusha kameremere, si ibintu byinshi bya Yesu turabamwo, byinshi ni iby'abantu. Hariho umuntu yanshize muri groupe mu minsi yeze, ntiyambagije, abambagije bamwe ndababwira tungirira ikigongo, sinza kuyijamo, hanyuma nkaca nanka kwikuramwo kugira simba karorero kabi kubanze. Hanyuma rero ku munsi wa mbere ngira nararanye message zishika hafi jana, kandi zo zose umenga hari ikintu kimbwira ngo raba icyuyu yavuze, nta nubwo ndamuzi. Hariho ikintu kimbwira ngo soma niyi, sindamuzi, nta nimwe ndasoma. Abantu benshi bafite amagroupe ngo ni inshuti, ngo ni groupe yabo twiganye. Ibi bintu sinje kubikubuza, ariko gumuraba icyo bikungura mu mpemu, gumuraba ikintu biriko biragukuzamo mu mpemu. Ko abantu benshi turanezererewe ibyo abantu bose banezererewe, ariko ntiturimbura ibyo mpema nezererewe, ntiturimbura ibyo tubamwo. Hanyuma nkabona ndiko ndakura, ndabirimwo, amasengesho ariko araduga, ndabirimwo, ijambo ririko rirahishurwa, ndabirimwo, ndiko ndatabara abantu, ndabirimwo, ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Si benshi tuvyiyumvira, twiyumvira iby'umubiri. Abana b'Imana bose baguma ari babi, abana b'Imana bose, kandi mpemu yera yaratanzwe ngo duse na Kristo, nuko twanse kugendana na mpemu yera. Mpemu yera nta kibanza afise mu ishengero, mpemu yera nta kibanza afise mu mitima. Aribagiwe, aramenyesha abantu ibintu, abantu bakabikengera, araburira abantu ibintu, abantu bakabikengera, arafasha abantu kubibutsa ibyanditswe bakabirenga yabibibukije. Urazi ko Imana idakunda kuvugira ubusa. Imana irinzi kubwira, iba yakugize umwizigirwa. Hanyuma yakugize umwizigirwa ugahemuka, urashobora kuzobona amagorwa abandi banyabyaha batabona, kuko Imana yarakubwiye ubihindura ubusa. Ni nko gukengera Imana. Mwoba muri ko muranyumva shengero? Imana ibahezagire. Nta kibanza mpemu yera afise. Niyo mpamvu abana b'Imana benshi baguma ari babi,
abantu benshi barashaka inyigisho, muturonderera inyigisho. Hari abantu bari mu nyigisho bari no mu byaha. Byahindutse nk'iby'abanyabwenge b'ibyanditswe, bari bazi ibyanditswe ariko nibo babambye umwami, nibo basabye ngo nabambwe, nibo bari kumenya ko Mesiya yaje ariko ntibabimenye babitewe mitima yacu ni mibi. Turazi gukora icyiza ariko ikibi nicyo cyuzuye muri twebwe. Nta muntu yobihindura, ni mpwemu yera gusa ashobora guhindura ibintu. Kandi naho umwemereye, mpwemu yera ntakwega, murajyana bukebuke. Akubwiye ukemera sawa, wanse sawa, arinumira. Bibiliya ivuga ngo mpwemu wanje ntazoguma aranyinyurana n'umuntu kuko ari uw'inyama n'amaraso. Ngo nicyo gituma kuva ubu umuntu azobaho imyaka 120, ariko imbere babaho 990. Uwa mbere yabayeho 969. Iyo myaka uwo yiguha wumva utoba warambiwe n'isi. Muri iyi minsi umuntu ashikana imyaka 100 asigaye yisabira gupfa, kubera mpwemu azana itoto mu bintu no ku isi. N'ibintu byose muzora bikanguro niryaza, twarabibwiwe mu bihe biheze, n'ibintu bizosubizwa itoto. Tanganyika ntikiduha amasamaki, muzoraba mpwemu yera niyasubira ku ngoma mu ishengero, muzoraba ibisamaki bizova mu Tanganyika. Hanyuma uko atosa isi niko atosa n'imitima y'abantu. Abantu umuntu akumva umenga ntagishaka kuba mubi, kubera ikinama ntuku mukozi ngo nikijuju. Jewe shefu ku kazi anyise ikijuju nonezerwa. Aho rero ariko arakora kandi aramenagura, arajanjagura bukebuke. Cyozana rijya sengesho twakoze, mpwemu yera tukamwemerera akabikora muri twebwe. Umutima umenetse si y'abantu bemera kuciye bugufi, ni Imana ibona kuri umuntu yemera gutsindwa. Imana irakunda abantu bemera gutsindwa atamanyama. Oh Mana, nacumuye Mana. Hariho n'uwundi naho mumweretse ko yacumuye, na polisi n'abapolisi bakamwereka ko yacumuye, aguma arahira, je muranyanka, murandenganya, nije mwama mubona ko amafuti. Abavyawe n'Imana nta muntu abatunga urutoke, mitima imenetse irabatunga urutoke. Mana mbabarira Mana. Arigiye abantu bubaha Imana muri we yihana ibyaha, abandi bakristo batihana, bavyihanira kure. Umwumvise wo kibona ko ashaka kwigira umuntu w'impwemu cyane, nico ni icyaha. Uko abantu bakura mu kwera niko kwera kugora. Uko wegera Imana, umuco w'Imana ugumukwere kuko umeze. Abantu bose begera Imana imbere yo kumenya ibyaha by'abandi, Imana umuco wayo urabereka ibyaha byabo. N'abantu ba mbere bihana, abantu bategera Imana ntibihana. N'abakristo baza mu ishengero ariko ikintu cyo kwihana, cyo gusaba ikigongwe ntacyo bazi. Uhuye n'inyigisho rero zikubwira ko twebwe tudacumura, nigikere bataye mu mazi. Hari umuntu ameze nabi nkanje, nk'umwana w'umuntu, ariko mpwemu aramenagura bukebuke, azotugira abantu beza. Haleluya. Yesu yaravuze ngo, Yohana 14:18 tuasome, sinzobasiga nk'imfuvyi, nzobagarukako. Ndabizi ko ngiye mukagumuko ibara ryogo, n'urupfu napfuye mwogwibagira. Turaza kwibuka urupfu rwa Kristo. Mwibaza ngo nibangahe basangira bibuka ko yababaje. Byaracitse umugenzo ku buryo umuntu arabibona nk'agakate, abibona nk'ikinyobwa, ariko ni jambo rihoraho gushikaho Yesu azogarukira. Mwibuke ko nababaje, mwibuke ko umubiri wanje washwanyaguritse gushikaho Bibiliya ivuga muri Yesaya ngo ntiyarafise ishusho nziza cyangwa igikundiro, ngo kandi aho twamubona nitwashobora, ngo nta bwiza twamubonye. Yari umuntu akengeretse, ariko yarazuye abapfuye, yarakankamiye abadayimoni, ariko mu mwanya yambaye ibyaha byacu yacitse inkengerwa, yacitse nk'intama batwaye kwibagiro. Nibangahe bavyibuka bace ngaha?
ataduhaye ikintu. Abana b'abantu, wewe raba na papa yakuvyaye na mama yakuvyaye. Hari abantu benshi bagwajwe na ba mama, gushika ba mama batika ibimuga kubera babagwaje. Umumama umwe mwana wiwe yahiriye mu nzu, uwo mumama ngo acaragenda mu muriro, abantu bariko baramubuza, arinjira mu nzu ararokora kakana, akazana akanyegeje, hanyuma mu maso hose arasha, amazuru amatwi hose arasha. Acacika ikimuga, kakana karakura gacika, sinzi ukuntu nabisomye namba kabaye agashikiranganje, sinzi. Umunsi umwe uwo mwana w'umukobwa agira umunsi mukuru, hanyuma aranka gutumira nyina kuko nyina yari ateye isoni. Nyina caraza ku irembo, bakaguma bamwirukana, baramubwira ati hariho umutamakazi ngaha ameze ukunuko ngo ariko arasaba kwinjira, ati mumubwira banza reke. Nyina arinjira ariyinjiza mpaka arinjira, arabwira umukobwa ndateye isoni, ariko ibi byabaye nje kugukiza. Iyo ntemera gusha ntuburahuri. Uko niko abana b'abantu tumeze, n'abamama turabibagira, ba papa turabibagira, niko tumeze. Kuva Adamu acumuye nta kintu cyiza gishobora kuva muri twebwe maka Imana ikoze ikintu, kandi ikintu cya nyuma Imana ikora ni mpwemu yera mu muntu. Nutamwubaha uzokwigisha abantu ibyiza, ukora ibibi. Nibyo tubona mu mashengero ku isi yose, twese duhagaze imbere tuvuga neza, ariko tubanye turi abantu babi. Sinzobasiga nk'imfubyi, nzoza. Haleluya. Ndababwije ukuri, murazi ko imfubyi Imana idutegeka ko ari twebwe tuziraba. Ishengero Imana idutegeka imfubyi, idutegeka abapfakazi. Mu isezerano rya kera Imana yarategeka n'abantu bitwa inyambukira, abanyamahanga. Imana yarategeka wirinde kugirira nabo umunyamahanga. Imfubyi nizamvugiriza induru, namwe abana banyu nzobagira imfubyi. Murumva iki bivuze? Nzobica, abana banyu baguma ari imfubyi. Imfubyi nifise uwitabaza, imfubyi nifise uwibwira amakaye, nifise uwibwira amakaye. Hari abana bahora bambwira ibibazo by'amakaye, baje bambwira ngo ariko pastor ngo ndakugoye. We ugoye nde? Kandi iyi mvugo murazi ko ihari. Mwene so araguha 5,000, oh ndakugoye. None utamugoye byogenda gute? Hari umuntu azoronka igitsibo atabanje kugobwa. Mwene se aguhaye, mushimira Imana, mubwira arakoze, ariko ntumugoye kuko mubimuha umugisha n'icyo cyo kuguha kirimo. Amen. Ibi biratuma tuba abaja babaduha, hamwe no kubapfukamira twobapfukamira, kuko ugumubona waguhaye ntubona Imana yamutegetse kuguha. Imana irashobora kumwugara ntaguhe. Mugira ngo numuceze. Amen. Abantu benshi rero ni imfubyi, by'ukuri ni imfubyi. Mu buzima bwo mu isi barafise ba muyomba, ba shangazi, akantu kose gakomye. Allo tantine, umwana. Sawa? Umwana gusa. Hari abantu batwara abana kwa muganga, hatari bwagere ko batwara kwa muganga bari kubanza gukoresha ikiganza mu izina rya Yesu, ukabanza ukaraba icyo bivamo. Hama ngo imiti ikoranye byanse, ukajya kwa muganga, ariko ni Imana ukayibwira uti Imana namurara nyashushe, naraye ndamufuka igitambara cy'amazi, none Mana umwana n'abantu bava banyita umusazi, reka ndamuronderera umuti w'ubushuhe. Ariko Imana yabonye ko watanguye kugwana. Umukobwa umwe yari karashinga intahe ko yabaye umurozikazi kuva afite imyaka 5. Baramutumye kwica nyina biranka kubera nyina yarasenga. Baramutumye kwica bene wabo biranka kubera amasengesho ya nyina. Ntibyashoboka. Hari igihe umuntu avyuka gwaye ariko atari ingwara, ariko n'abadayimoni baraye baramuronde.
agacaca kwa muganga bakamusogota inshinge, hanyuma akaguma gwaye akazokizwa na Pastor Leonidas amurambitse kwibiganza, ariko akaguma azi ngo ni Novargine yankijije nambi gikora sinzi. Sinzobasiga nk'imfuvyi. Abantu benshi nibafise abo batakira. Hari abana b'Imana iyo ahuye n'ikibazo mwibarabara cyavuga ati Imana ndagusavye umpe bisi vuba, umpe bisi nshike ahantu nkora nsengera, ndazi ko biza gukemuka. Kuko urashobora guhura n'umuntu muri vire akakuvuna umutima, akakubwira ibijambo, bakanaka bavuze bakwise umusambanyi, bakwise maraya, bakuvuza ibi nibi ngo ni wewe watumye kanaka apfa, ukumva umutima uramenetswe, we Mana yanje jewe nzobaho hehe, mfasha nigire basi muri Uganda, ariko agatima kakagaruka, Mana mpabisi nshike ahantu nsengera. Ashitse hasengera akabibwira umwami mu minota 5 akumva indirimbo zitanguye kuza. Abana b'imfuvyi nibafise uwo babwira, bamuvuze nabi niwe bivuna makabi kamwica. Ariko abana bafise se, Mana namba uzi ku mutima wanje ataco wakoze, nsubiza amahoro Mana. Wa daimoni uje kumbuza amahoro, ndekura mu izina rya Yesu. Mu minota 3 akaba yasubiye gutwenga. Nico gituma kenshi abakristo babita abasazi, barabatuka bagatwenga, barafise umwitsa abafasha mu gihe cy'ingorane. Amen. Abana b'Imana benshi nibafise uwo bikumbagaza ko. Abapapa benshi iyo batashe, cyane cyane utwana tukiri duto, kamwe kakugwa ha akandi kagwa ha, bukagwanira gukura ibirato, kamwe kakakubwira papa umupira wanje bawutoboye, akandi kakakubwira papa uzongurira indege, akandi papa uzongurira ubwato mwe. Na ukaguma wikiriza kandi abana bumva baremeshejwe nuko bafise uwo babwiye. Papa zongurira agakinga. Abana b'imfuvyi ntibafise uwo babwira. Nico gituma Imana ishaka ko turemesha imfuvyi zironka ishengero ribwira. Amen. Iyo turiko turasengera imfuvyi, Imana itubona nk'imbyarya. Imana nishaka ko dusengera imfuvyi, Imana ishaka dufasha imfuvyi. Hanyuma dusengera iziri kure, amashengero yibagiye imfuvyi, akora ibindi akibagira imfuvyi. Ndashima Imana muri iri shengero turafise amafaranga buri kwezi asohoka agenewe imfuvyi n'abapfakazi. Ni make ariko tuzokura. Kwanza nubu hariho umupfakazi umwe turiko turubakira akazu gatoyi, kageze gusakara ubu. Ntihabuze abantu baciye bahekenya amenyo. Umwe kandi ntibikogwa n'ubuhinga, bikogwa na mpwemu w'Imana. Kwisaha Imana irakora ikintu. Haleluya. Ndizera kwako kazu tuzokuzuza, hanyuma ku mpera z'umwaka tuzokwirata ko hari umuntu ari mu nzu byakozwe n'ishengero. N'Imana izovuga ngo yes. Haleluya. Sinzobasiga nk'imfuvyi. Hariho abantu iyo bafashwe n'ishari, iyo bafashwe no kwifuza abakobwa, bavuga ati ndapfuye none ndabigira gute Mana, none ko biguma binza mu ngire gute, numva nshaka inzoga none ngire gute, none Mana mfe ngire gute. Ukumenga dutumwikomo ku Mana, umenga Imana niyo yanteje inyota y'inzoga, umenga Imana niyo yanteje inyota y'ubusambanyi. Hariho abandi bantu bafise uwo bikumbaza ko bakavuga mpwemu yera vyagarutse. Mpwemu yera agaca kubwira kibondo, sivyo vyagarutse, ni wewe wabihamagaye. Nari narakubwiye unyemerere tujane, none usigaye wijana. Niyo ngaruka. Bibiliya ivuga ngo mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivyakameremere k'imibiri yanyu kifuza. None wantaye, wabaye umugabo, usigaye ugura ivyo ushaka, wambara ivyo ushaka. Naco ndakubwira ngo unyumve, ivyo ushaka byose urakora. Wambika nde, wambarira nde, ubikorera nde, reka kameremere kazi. Hariho abantu bafise uwo batabaza akababwira bati Mana ndihanye,
ngirira ikigongwe, ngirira ikigongwe. Hanyuma ukumva bijya twita ubuntu, si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ni kubwa mpwemu w'Imana. Ukumva inkomezi ziragarutse. Wa mukobwa wari kurifuza ukumva umenga utanguye kumwanka. Wa muhungu wari kurifuza ukumenga uraronsa inkomezi zo kumubwira ko bihagaze. Si wewe, ni mpwemu ariko arakora. Ariko wamuhaye ikibanza. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ngo, namwe numva sinibuka umuntu yarivuze, sinzi ko ari pasteur, yarivuze muzohabwa ubushobozi. Mpwemu yera niyabazako muzohabwa ubushobozi. Mwiyumvirira ijambo ukuntu ari rigufi. Amen. Muzohabwa ubushobozi. Muramaze kubona abantu bafite ubushobozi ku isi, muhora mubabona no mu rubanza bamwicarika imbere. Twebwe twabifata nk'indome, ariko Yesu yaravuze ati muzorya muzonywa kubera ubushobozi. Aho muzojya hose ngo umukozi akwiye impembo, inzu muzoshikamwo bazobagaburira, bazobaryamika, kuko umukozi akwiye impembo. Ariko akwiye kuba afite ubushobozi abantu bakabona ko ari umukozi. Imana ihabwe icyubahiro. Mumbwire umurozi, umurozi iwiwe baraza kuhiba imbata. Ku murozi inkoko zose ntizirara hanze, ari umuntu akorako. Bose barabizi kora kurabe. Ari umuntu umwe yagiye kwihagarika mu murima w'umurozi, arinze hashika ku mugoroba cihagarika. Bene ivyo nimuhora mu byumva. Uzosubira gukora ibyo ushatse. Ushaka kwihagarika nuzobaza ngo uyu murima nuwande. Uzoja mu mirima y'abakizwa gusa, niyo uzokonona. Ubwo n'ubushobozi. Umuntu ari izina mu karere bakamumenya bati kinisha ibyo kinisha. Hanyuma n'umurozi bose ntibamukunda, ariko afise urubanza. Nguyo umwe arajya atewe narumvise ko ufise urubanza. Si urukundo, n'ubwoba. Ubushobozi. Abantu bafise ubushobozi. Haleluya. Aha Yesu yari karavuga ati nanjye ndababwiye murindire ubwo bushobozi murabe ko mutazoba abagabo. None ba Petero ntibara abarovyi, mu kanya gato ntibahaguruka ikimuga kubera ubushobozi. Amafeza n'amazahabu ntayo dufise, ariko ubushobozi dufise. Haguruka mu izina rya so avanda kamena mani mfashe. Haguruka mu izina rya Yesu. Abantu bose bace baramenya ko Petero atakira umurovyi n'umunyabushobozi. Amina. Haleluya. None agiye mu rubanza bamwicarika hamwe n'abandi barovyi. Petero umuntu afite ubushobozi baramwicarika inyuma. Hanyuma natwe tukirirwa tuvuza induru ngo ntibambona, ngo ntibamfasha. Wewe rondera ubushobozi, abagufasha ntuzomenya iyo bava. Mani irashaka ubushobozi kandi buzotugirira ikimazi. Haleluya. Ubushobozi. Mwiyumvire Yohana Umubatizi. Bibiliya ivuga ngo yuzuye mpwemu yera kuva akiva mu nda ya nyina. Yaciye yuzura mpwemu. Ntiyambaye impuzu nk'iz'abandi, ntiyarerewe mu bandi bana, ntiyigeze agira za mvugo z'abandi bajene, utuvugo nyene tw'abantu bagezwe ko ni bon en fait nabyo yigeze amenya. Umwana wo mu bugaragwa ivyo bintu yo bikurahe, avuga ubutumwa yihanagura n'akamushwara, abikurehe umwana wo mu bugaragwa. Ariko Yesu yavuze ngo mubavyawe n'abagore bose nta numwe angana na Yohana Umubatizi. Haleluya. Yuzuye mpwema kiva mu nda ya nyina. Yesu yaramuvuze ko ibintu by'igitangaza. Muri Yohana mu gice cya 5:35 yaravuze ngo uwo yari itara ryaka kandi rikabonesha, ngo namwe mwamaze igihe munegerejwe n'umucyo wiwe. Abantu bose bumva Yohana Umubatizi bashaka kuguma bamwumva. Muze gusoma inkuru za Herode. Yaramubuza, yategeka Herode kwirukana umugore wa kabiri. Herode akababara, ariko yaranezerwa kumva Yohana Umubatizi. Tuzonezerwa mu ishengero nitwaronka ubushobozi. Ubutumwa tuzobuvuga amasaha 2 kandi ntimuzokwidoga. Hari igihe tuvuga isaha n'inusu kubera twabivuganye intege nke, mugataha mwidoga n'ivyo twababwiye bigapfa. Hari umunsi tuzoronka ubushobozi, jewe nzokubita amasaha 3 kandi muzotaha munsi giyimbata ngaha.
Erega ubushobozi bantu b'Imana, ubushobozi si ikintu cyo gufyinisha. Raba umwana mutoyi atunze amafaranga, n'amafaranga n'ubushobozi muri inosi. Abantu bose bamwita Mutama. Mwaramutse Mutama agapeti ngo ni Mutama. N'ubushobozi. Arafise inoti, arashobora kugurisha inzu yawe, abapolisi bakagusohora ku mahera yiwe n'ibindi ngivyo. Ubushobozi, haleluya. Muzohabwa ubushobozi, mwe muyera niyabaza ko mwiyumvire nk'ubu abantu bavuga ati muzoronka ubushobozi, amafaranga niyabaza ko twoca ducika abasazi bo kurondera amafaranga twese. Ariko n'ubu niko bimeze, uronse amafaranga baronse ubushobozi. Imana iravuga muraronka ubushobozi niyabaza ko naho mwese butazongana, ariko umwe wese azogira ikimwerekana ko mpwemu yera. Umwe bazobona mpwemu yera ariko araririmba, uwundi bazobona mpwemu yera ariko arakoropa. Hariho abasore bahora badukoropera irishengero, kenshi bakoropa bariko bararirimba. Iyo korali itariko irategura, hari aho bakoropa bariko bararirimba. Gushika umunsi umwe barigeze kunsaba indirimbo ngo bazoririmba indirimbo, kumbe wari umuriro wa mpwemu yera uri kurabatsa. Hanyuma haragera umunsi ndababwira musubire mwija ndirimbo twumve, baradidinganya. Wari umuriro gusa, nta repetition bari bagize. Kuko bari mu gikorwa cy'amavuta yabo, umunezero uguma wuzuye mu nda zabo. Haleluya. Mpwemu yera numva ari ubushobozi. Mwiyumvire Yesu yaravuze ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, yandobanuje amavuta, yandobanuje amavuta. Mwiyumvire abantu baravuze ngo uyu yakuye ubwenge hehe kandi atigishijwe. Mpwemu yera yari kuri we. Amen. Murabona inosi nta kazi gahari ku muntu atize, ariko Imana iracugurura uburyo bwo kubaho ku bantu baronse ubushobozi. Amen. Ndababwije ukuri, turamukengera ariko ni nyishu y'ubuzima bwacu mpwemu yera. Yesu barabonye ko atize, ariko ubushobozi yari afise bwatumye bose bamutinya. Kangahe kose bashatse kumutera amabuye ngo akabaca hagati, ninde yababujije? Amen. Haleluya. Ni nkuko Yesu yo bari karavuga ati muzoba nkuko nari meze. Hariho ahantu muri Yohana 14 Yesu yavuze ngo muzokora ibikorwa nk'ivyo jewe nkora. Mbere muzokora ibibiruta kuko jewe ngiye. Iminsi yose Yesu yavuze ngo ngiye kwa data, yababwiye ati ndagiye nce ndungika. Nintagenda ntazoza, ninagenda azocaza. Muzokora n'ibiruta ivyo nakoze kuko jewe ndagiye, mpwemu yera ze. Amen. Yesu yaravuze ati data ndagushima, nashimagije izina ryawe mu isi. Imana natwe duhe ubushobozi dushimagize izina rya data. Amen. Yohana yarashinze nawe, Yohana umubatiza aravuga ati nabonye mpwemu yera ava mu ijuru ameze nk'inuma, ngo araza amugumako, ngo jewe sinari bwamumenye, ngo ariko wantumye kubatiza mu mazi niwe yambwiye ngo uzobona mpwemu yera aje kuri we akamugumako, niwe abatiza muri mpwemu yera. Haleluya. Ngo nanje narabibonye, narabishingiye intahe, uyu numwana w'Imana. Ni nkuko Yesu yari kubwira abantu icyo ndi cyose nuko mpwemu yangumyeko. Amen. Sinazuye Lazaro nuko mpwemu yangumyeko. Amina. Sinazuye akana ka Yayiro nuko mpwemu yera yangumyeko. Hasa murazi twebwe mpwemu yera turamuronka kubera atavuze induru nitumenya ko tumufise. Reka umuntu aguhezagize amafaranga 300,000 ni ibintu bisanzwe muri ino myaka, ariko no ku mufuko ugenda wikanga ko ata muntu yakozeko. Umuntu afite 300,000 ku mufuko, mukurira bisi agwanisha ukuboko kumwe. Arabizi hariho ikintu, ariko mpwemu yera ntituzi icyo dufise, ntituzi icyo dufise. Kandi arabizi ko turamukengera tukubaha amafaranga. None ntabizi si Imana. Genda bivuze nk'akarorero, ariko we warabizi. Hariho abantu iyo baronsa amafaranga
no mu ijoro ntasinzira, arara mu nteguro z'ivyo aza gukora, atelefona abantu, alo mbe wambwiye ko kagatongo ngo nangahe? Kagatongo. Okay. Sawa, uzongabanya basi miliyoni umwe nzokagura. Agacashira telefone hasi, akicara akabura umutekano kubera amafaranga arakoresha abantu gusumba ukuntu mpwemu yarakoresha abantu. Agaca telefone uwundi wo mu Ruyigi, alo ewe umwe data wacu, mumbwirire ko nshaka kugura igatongo n'inka zirimo zose ndazigura. Aha rero umuntu ubuzima buratanguye gucangamuka kubera ronse ikintu kimuha ubushobozi. Natwe Imana irabizi ubuzima buzocangamuka, ubushobozi ni bwaza. Haleluya, buzocangamuka. Ishengero nituzi ko dusinziriye, abakristo bose kubera bafise Bibiliya, bafise amajambo ya Bibiliya. Abantu barabatijwe mu mazi ariko nibazi ko twaguye. Abantu ubushobozi burimwo ntibicara, bama mu makoraniro bamushima, baragira amakesha bamusenga, baragenda mw'ibarabara bavuga ubutumwa. N'ubushobozi. Hari umupastori umwe yitwa Peter, aramaze kuza ngaha. N'umupastori twarakoranye imyaka kandi vy'ukuri no vyita ko ari umugenzi. Ni igipastori cy'ikigangi gutya, yari karavuga ubutumwa, arakunda kuvuga ubutumwa hanze. Hanyuma umunsi umwe yarayavuze ubutumwa, ishengero ryiwe riraha mu Kibitoke. Abona umwana w'umukobwa ajiwiwe n'abandi bantu bamuherekeje, baradodora n'amahoro, n'amahoro. Twewe ntimutuzi ariko turafise ikituzanye. Sawa, kubera umukozi w'Imana n'urugwaneza ubwo rupastori arabaganiriza, aramubwira ati jewe naraguciye kuri kuravuga ubutumwa mw'ibarabara, numva umutima wanje uramenetse, ndabona kuri umuntu adakenye, uri umuntu yize, ndabona kuzuba iyashu yakurenze, abantu bakuraba bagukengera, n'ubu vyangumyemwo. Mukozi w'Imana, narinda kuzana iyi imodoka nziza abantu b'Imana, zimeze nk'izi Nissan zahora ari iz'abashinga amateka, imodoka y'abagabo. Amen. Mwe mwibaza ngo ubwo si ubushobozi? Haleluya, ubwo si ubushobozi? Imana izoducangamutsa. Abantu b'Imana bahemberwa mu gikorwa cy'Imana, abantu b'isi bahemberwa mu buzi bw'isi. Mwe muyera tutamufise n'ivy'Imana ntavyo dukora, turabishaka bikatunanira, ariko ubushobozi ni bwaza. Ikintu cya mbere tuzoshira ku mutima ni igikorwa cy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nsozere. Bibiliya ivuga ngo ntimwahawe mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu ibahindura abana b'Imana. Amina. Nitukira abaja, nitukira abantu bo gutinya. Minsi yose ni wagira ubwoba bw'ubuzima, uzomenye ko impwemu y'ubuja yakuzeko. Ubwoba bw'ubuzima, munyumvirize abana b'Imana, sindiko ndafkina menga nkoze umwanya muremure. Ukumva ubwoba bw'ubuzima buraje, menya impwemu y'ubuja yakujeko, uzotungwa n'ibiboneka. Ariko abana b'Imana ubwo bwoba ntibuza, barabizi data afise byose mu mwanya ashakiye azomba. Amen. Abana b'Imana buziye mpwemu, hari igihe basonza, bagasonza nk'ikigeragezo, bagasonza nk'igipimo, bagasonza nko kumenyerezwa, kugira bamenyeshwe uko inzara ibabaza. Imana niyabaha baze bamenye ko inzara ibabaza, nabo baha abantu. Ivyo birashoboka, ariko nyene ijuru n'isi aba abibona gutya. Mu kinama mu gihe cy'intambara nta bantu bajyayo. Umugore umwe inzara yaramukubise sawa sawa n'abana biwe gushikara zazanirwa. Ufise abana rero ugasonza, inzara nukugwiza na 10. Gushika umunsi umwe arababwira ati mwabana mwe mwihangane, mushira amasahani ku meza. Mama, dushira amasahani ku meza kandi mutatetse? Pfa gushira amasahani ku meza, shiraho n'amasorori, muzana amazi yo gukaraba. Ubwana burazazanirwa bupfa kubishira ku meza. Cyashitse ku meza, umugore nawe aribaza, none ibi bintu mvuze nibiki? Acha yumva ku irembo umuntu ariko aravuza ikengera igikinga, araza kubaza ati yemwe muba ngaha kanaka
yimukiye yo kanaka nta kibino yagiye muri Kongo na kibangatu yo narinda mugemuriye none yarimutse mana yanjye ibi byo kugenda bigira gute wa mugore arinumira ati none ga mama no bigusigira ati nta kibazo zana acatwara kuri ya masahani nyene ubwana mu minota 2 bwari ko burarya erega gusonza si kibazo si nsiguro yo gupfa urashobora gusonza ariko uzorya amina kuko so ngo twebwe naho tutoba bizigirwa we ahora ari umwizigirwa ntahindagurika nitutahemuka ntazoduhemukira nitutamuta ntazoduta haleluya amina kandi kuko ari data apana uri umwana w'Imana kuguma wiyita imfuvyi urafise so apana uri umukene kuguma ushaka kwereka abantu kupfuye sawa byereka abantu uzotabagwa n'abantu badahari ntuzoronka ugutabara urafise so naho kenye ari mu ijuru ni wategeka iminsi nibihe arazi igihe azobigukuramo haleluya ni so ntidupfana ivyo duha dupfana icyo yatugize turi abana b'Imana amina tendibaza nk'ubu uwongira igihungu cy'umukuru w'igihugu ndayishimiye Evariste nkaba igihungu ciwe kigira nka kabiri gutyo mukaraba ko musubira kuza muramfata ukumumfata muca mubona abantu batanguye nanje imodoka ikihinduka n'umwana w'umukuru w'igihugu amina amakota arahinduka ibintu byose birahinduka ariko cyane cyane ni ku mubiri hanyuma mwiyumvira ubunyene cye nishiramwo ko ndi umwana w'Imana isumba byose imodoka ntihindutse impuzu ntizihindutse ariko ndi umwana wisumba byose nkeneye iki nkeneye kwizera ko ndi mu biruta iby'umukuru w'igihugu yari kumwe amina ejo twari mu rubanza nariko ndabwira umugore wanje taha uraza gusanga imodoka zimwe zinjira indani izindi bazirungike hanze ariko nasanze atereko babigize hari bigiye binjiza ibimodoka birebire utumodoka tugufi nk'utwantuze bakatubwira tuje hanze ariko siko babigize nta kibanza cyariyo hanyuma nariko ndiyumvira mpagararanye n'umugore wanje hanze mugiye mu rubanza uraraba utuntu twinshi ndavuga ati Imana umunsi tuzoseruka mu ijuru haleluya n'abadafise ikamba mbiri nabo bari mu ijuru hanyuma Imana ikibuka ibikorwa bakoze mwibanga barasengeye abapastori barasengeye ishengero nibo birukanye abarozi mu ishengero ariko ntiyarafise ibirato mu ijuru agaseruka abantu bakamubona ati ujya si wa undi nyarucari ariko atinjira gusa bakumva abamarayika bose araja haleluya kuko Imana itarobanura ku butoni ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka nayo iramwemera haleluya twifuze mpemu yera twifuze kuzura mpemu haleluya wewe utarakizwa wifuze gukizwa kugira mpemu yera ze muri wewe urufunguruzo rumwinjiza mu nzu bugurura kabiri kwacu urufunguruzo rumwinjiza bugurura kabiri urizera ko Yesu yagupfiriye ukatura ko Yesu ari umwami kwacu ucukizwa haleluya hanyuma umuntu wese yakijijwe yicaye atacakora nta gikorwa afise muri Emawusi ntacyo afise muri Fekabu ntacyo afise muri Pentekote ntacyo afise muri Minevame nta hantu na hamwe afise igikorwa uwo muntu n'uwande abakozi b'Imana bakorera mu ishengero abafise ubushobozi babarizwa mu ishengero haraje umwana ngaha atuzaniye ubutumwa bw'ubuvugisho hanyuma ndarungika umuntu kuvugana nawe aramubaza usengera hehe jewe nsengera hanaha
pastori wawe arabizi kuri ngaha, ngo reka no kuvuga ngo pastori uwo mubwira ko ndi ngaha yoca kubwira aho wambonye, ngo maze amezi ndwi ntashika mu ishengero. Twakiye tumubwira ubwo butumwa subwaha, subira inyuma toka. Yaciye amwankira. Wewe uri kurakora n'ishengero ryawe amezi ndwi ntaryo urimo, ubwo butumwa bumeze gute? Wowe urafise umuntu akurabira ivyo uri kurakora aguhanure ntawe uhari. Twaramwankiye kuza kubutanga. Amina. Abantu butuye mwemo bazobarizwa mu ishengero. Amasaha yabo menshi mu mashengo, ushaka usengera handi ariko wuzuye mwemu, ahantu hambere hawe ni mu ishengero. Yesu abahezagire. Ndabasabe muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge. Ubuntu bw'Imana butuzanire kuzura. Tangura gusaba Imana, nyuzuza mwemo, nyuzuza mwemo. Ariko Imana irashaka ko twihana ubugaba bw'uboshye imitima, ubugaba bw'inzigo, ubugaba bw'amajambo, utuntu twinshi dupfuye. Imana irashaka ko tuvyihana mu izina rya Yesu. Shira ikiganza hejuru. Nibaza ko nakoresheje umwanya munini. Sinzi giye mpora nishiramo ko nkoresha umwanya munini. Vuga uti Mwami Yesu, mwemu yera yaratanzwe. Naho nokena sinkwiye kuba goyigoyi, kandi kuko uri umwami wanje, uri umwungere wanje, sinzokena. Ibiguhesha icyubahiro byose ndavyakiriye mu izina rya Yesu. Inzugi zurugurutse kuko ndi umwana w'Imana. Undinde kubaho atantumbero mfise, undinde kubaho ntari mu ishengero. Umbabarire Mwami ubugaba bundimwo, ibyaha bindimwo, sikosa ryawe, narakwimye ikibanza. Mpwemu yera unyezeshe umuriro wawe, nanje ndera ivy'ishengero risabwa, urukundo nanje ndabironka. Niwubahwe Mpwemu yera. Haleluya. Nyuzuza Mpwemu yera. Ndashaka unyuzuze Mwami Yesu. Nyuzuza kuri uyu munsi, nkure mu ntege nke. Uzoba unkijije agakengerwe, uzoba unkijije ibimaramare. Ino si iraduteza ibimaramare, ukamenga twisovye ko kandi turi abantu nk'abandi. Nyuzuza Mpwemu yera, abantu bazomenya kuri Imana. Nyuzuza Mpwemu yera, abantu bazomenya kuri kurakora mu isi, mu izina rya Yesu. Haleluya. Nashaka amasaha aragiye, nari nifuje ko umuntu aza kwisengera. Nta muntu azogusengera ngo wuzure mwemu ngo uvyishugwe nk'igihe uzovyisengera. Imana ivy'agaciro ibitanga itevye, ibiha abantu bamaze kumenya ico bazoronka. N'ubutunzi igihe yindi dimanche ari umuntu yatwigishije ibidusunika, n'ubutunzi Imana ibuguha yamaze kubona uko uzobukoresha. N'amabango yo mu ishengero Imana iriguha yabonye uko uzorikoresha. Ikintu cya mbere cy'agaciro ni Mpwemu yera, ariko uzomukoza iki? Nukugenda gusenga uvuza induru mu nzu gusa, nukugenda wereka abantu kusenga mu ndimi gusa. Oya, Mpwemu yera niyatwuzura, abantu bazobona Kristo muri twebwe, bazobona ubuzima bw'urukundo, bazobona ubuzima bwo kwiyanka, ubuzima budahanze amaso iby'abandi bahanze amaso, ubuzima buhanze amaso ijuru. Ngo namba mwarabambanywe nawe, nuko mukura amaso ku byo mu isi muyahanga ibyo mu ijuru. Senga umunota umwe wenyene ntavugira muri mikrofone. Bwira Mpwemu yera ikintu. Uramunyotewe ntumunyotewe arabizi. Navuze ubu butumwa kugira nshake ku ishengero ribona inyishu kuri Mpwemu yera. Nitwatera imbere tutajanye na Mpwemu, muzotangara, muzoraba ukuntu tuba babi, tukaronka ya mafaranga twifuza, tukagwana dukoresheje ayo mafaranga. Kandi Imana yashaka ko tuyaronka dutabare n'abandi, natwe turuhutse. Mpwemu yera nitwamwibagira, tuzoba twibagiye umuco, twibagiye ukuri. Isabire kuzura Mpwemu yera.